tumakirana ugweze umugabo w'abagabo umujama w'ugwaruka ariko arabaramutsa abakoresha amashi menshi tumakirana ugweze tumakirana ugweze nyene cubahiro ubushaca c'Uburundi yambonoka zoza tuyirimwo igihugu cifashe igihugu giteye imbere urabona yuko ubuvuzi bwose busabwa bwose uriko burabona ku gihugu c'Uburundi dushimira rero mu gihugu c'Uburundi dushimira n'umutambukanyi wiwe mbere atako atagira ijana magara y'abantu amaze gukora byinshi ndabasabe koma amashi menshi dushimira Imana mushobora byose yaduhaye ndayubaha iduha ndayishimiye amashi menshi reka dusabe bamusigurire ingene n'ibyo kuzoyubatse. Muri urwo rugendo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yagize mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge. Umukuru w'igihugu yatanguye kugurura icese iyubakwa ry'inyubakwa izogwariramwo abasoda gusa ikazoba igeretse kane harimwo ivyumba by'abagwayi birenga kwijana. Mu nyuma Varisito Ndayishimiye akaba yaciye aja kugurura icese inyubakwa irimwo icuma gikoresha ubuhinga bwa none mu gupima indwara zitandukanye bita hamwe n'ahabagirwa umutima ku bana. Uwo mugambi ukaba wafashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'Abadagi biciye muri Fondation Bonne Action umugira neza irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Mu ijambo ryo kwakira abashitsi, umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro muganga Mark Nimburanira akaba yashimiye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku ruhara yagize kuva akirongoye urwego nshingwa ntwaro muri ivyo bitaro kugira ngo ivyo bitaro bibandanye bitera imbere. Akaba atibagiye gushimira abo bose bitanze kugira ngo bashike kuri iyo ntambwe, ahereye kuri Profeseri Nicodème Sinzobahambya asanzwe aba mu gihugu c'Ubudagi, ishirahamwe ry'Abadagi hamwe na Fondation Bonne Action umugira neza. Turashimiye abitanze bose kugira uwo mugambi utangure neza kandi ushinga imizi izotuma utera imbere nk'umuzinga. Akaba yameje ariko ko ivyo bitaro bigifise ingorane zitandukanye, aho akavuga nk'izijanye n'ikena ry'imiti, ubukene bw'abaganga babinonosoye, icikagurika ry'umuyaga nkuba n'ibindi. Naho ibyakozwe atari bike nk'uko namwebwe mwese bimwe mwagiye muravyibonera n'intambamyi zitari nke twarazigize nazo nizi. Turacafise kuri ibi bitaro ubukene bw'abaganga b'abahinga mu bisata bimwe. Ikena ry'imiti ku masoko yo hano mu gihugu iwacu iribonekeza bigatuma ibiciro by'imiti biduga. Icikagurika ry'umuyaga nkuba riratuma ibikoresho bimwe byononekara. Afashe ijambo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yashimiye urongoye ivyo bitaro kuko ngene yitanga kugira ngo ivyo bitaro bitere imbere, aca aboneraho gutera akamo abandi barongoye ibindi bitaro kumufatira ko akarorero. Sinumva mpera naho mpereza kuko nije ndabishingira intahe. Mbanze nkeze Dr. Mark. Dr. Mark twarakoranye twese turi muri conseil d'administration, twaba turiko turota ruba tuti ibitaro by'abasirikare kubera iki abasirikare bajyama muri koridoro abasivile bari ku bitanda. Akaba atibagiye gukengurukira muganga Profeseri Nicodème asanzwe aba mu gihugu c'Ubudagi ariko akibuka guteza imbere igihugu camwibarutse. Acasaba n'abandi barundi baba hanze y'igihugu kumufatira ko akarorero. Ubwa mbere nkenguruke cyane nshimira uyu muvandimwe Nicodème n'akarorero ahaye abandi barundi bakorera hanze n'abarundi bari ngaha hagati mu gihugu, n'akarorero kuko arerekanye neza yuko umuntu aba ari kuraguma mu gihugu. Nayo ku kibazo c'icikagurika ry'umuyaga nkuba muri ivyo bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yasavye abarongoye ishirahamwe Regidezo gufata mu minwe ico kibazo.